bavuga ati bwa mbere aragira ngo afise umurima ngo ntabwo ari none ndakubaza Starboy ntuzi yuko mu buzima ubu monde turimo ni monde abantu bose bashaka gutanga amakomantere negative uzorabe hari n'umugabo agenda n'umukobwa bakishimanira bagakundana bakanategurana mariage ari babiri mugabo abantu bagaca bavuga bati ngo ngo yamukundiye iki ngo hujya ntiyari kumutwara ngo nibaberanye ibiki umva ibintu nk'ibyo nta munsi n'umwe abantu batazogira ko kandi ikintu kibabaje nuko abo bantu nyene bagira de commentaire negative nawo musaba nyerekana akantu basakora ari nabo bafise n'akazi n'ivyo mugabo urazi ko abantu bafise amahera basakuza no gusakuza nivyo umuntu wese arakenera umbeya nta muntu umwe adasakuza cyase kuvuga urumva barasa amahera bavuze induru no biragoye kuko amahera hari navuga kuko nibwiye muri banki n'abagutelefone uvuga uti ndi muri banki ndagutelefona hanyuma nje gituma abantu baravuga ndazibura bizi none bavuze vyi ngo ariko aratubesha ngo ni kigo cintuze ikigo ngo cicuru uruhongore rw'inka simbizi yavuze ngo ni uruhongore rw'inka ariko wowe mubwira ujya agenda kwerekana imyumbati ya mama wiwe ngo ni imyumbati yiwe imyumbati si wiwe ujya arafise amafaranga yo kurimisha ibiri yavuze ngo ni yiwiwe ngo yiwiwe y'amatongo yatongo mama wiwe yamuha y'umuryango arabwiye abafana hagarika kuguma muri ko murashaka kumera nk'aba bantu bo ku marezo sosio barababesha ntaco bafise ya rien ntaco bafise barakenye babayeho ubuzima buri miserable nta kintu na kimwe bafise ni mureke kubakurikirana muvuga muti ngo je nzoba naka ngo ndakubona ngo ubuzima bwawe bumeze neza ngo shaka kuba naka ivyo barakwiye kubireka kumbe baba babufekinze kumbe ubuzima bwa bwafekinze baba ni gufekinga none urabizi Eneri uragiye ku rubuga rwa ku munsi wejo gituma mvuze abigeme uratasa umukobwa wa Alvin novuga yazanye mu muziki ari we Tasha ariko arabesha abantu ngo afise atagirinda akaza kwanikira uruda tutazire ijya rukura ari boro ngo bambara ngo basanzwe bagura barabirahari kugira babesha abagabo babandi ko batwaye n'abamahera ngo baje kuzikora hajya baba bakreatinze kugira ronka inoti none numbwiye yuko ari uruda bagura bambara barabigura bakavyambara nani umva yuko rero ugo ruda baba baguze bagwambara numva yuko ugo ruda rucyo rugiye ubusuma rero ubwo ubusuma n'ubundi uragenga ngo afise ngo igituza ngo menga yonsa ngo province yose oya vraiment ajya amabere yiwe sinzi bwa wari abagabo baba bayakunda ariko ajya muzungu birashika akayakunda we ko abazungu aribo bakwikundira birashika umuzungu akayakunda ameze kujya sinzi mugabo baraza bariho kira muntu nashwaziwe kira muntu nashwaziwe bre ubundi nera abazungu yabariye mwiki ko azongi wawe batabura ubuki bafise ubuki bari très romantique yego cyane atanga kiyake amavuna akeneye ko abantu baza barangereranya n'utuntu tundi two muri entertainment tuze twubaha none neriko bakunda kuvuga ngo ukore mariage uzocikora mariage kumbure tubone ifoto igaragara basiye haje nawe uhifotoreza yego nta kintu gisigaye atari vuba kandi waravuze ko umwaka utazohera umenga Nanga twageze korana igano urabivuga kwantwaye kugisini hariya kwanuzenya kwa mubwiza mwaka nuzohera bra kabisa ko nzokwerekana nanje yaje izo birenze Bizimana Bubakar Tange Bizimana Paul Bizimana gusa ninuze ni surprise en tout cas. Oi. Yesu akunzi wa Star TV amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana mwana dukunze muratwubakira izina ryacu munatwubakira n'ibikorwa byacu kugira bishobore kugera kure ariko kandi mudasiba kuraba ibiganiro bica kuri Star TV canke video zitandukanye zica kuri Star TV. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Minute, Mr. Kimararongo, Love in Town ububeshi umukozi wo munzu.
Mr. Fasha rafashijwe Mr. I don't care King of Ladies Dorabo ayose n'amazina ya Starboy the Ship ubundi ndayavuze nkarangiza ikiganiro cyo giherera hano mu bwa Star TV tuba dufite byinshi bitandukanye namamvuga ati Fasha rafashijwe kubera ko twese turi ngaha kubera twafashije nta muntu yigera yifasha buri kintu kubera ko niba ufise amafaranga menshi atandukanye cyangwa amakampuni atandukanye utegerezwa kuronka abakozi bategerezwa kugufasha bagakora kugira amafaranga ashobore kwinjira cyane so mu bwa Star TV simba nije nyene kenshi uno munsi novuga yuko namakuru mashasha aho zo kuyasanga sahandi ni mu bwa Star TV nta handi zo kuyasanga turi mu bwa Star TV twambaye irangi ritukura ariko irangi ritukura rifise byinshi rivuga kuri uno munsi no munsi udasanzwe inyuma y'igihe kirekire tari kumwe na Nerina ariko arakora ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi twabubazane mu bwa Star TV kumbure rifise byinshi tugira tuganire nawe rifise byinshi tugira dushikiriza abakunzi ba Star TV batandukanye ariko badukikana muri uno mwanya ni Nerina kuri uno mwanya ahagaze neza urabona ukuntu yambaye guys yarambaye kibesi aho kunchura ya mbere Nerina yambaye ishapuri oya reka kumbeshere bakunzi ba Starboy long time Nene umeze neza ariko ndashima cyane azi kwikora oya vraiment ndagerageza Nerina abakunzi ba Starboy para mubabariye ashimira amadramati amadramati yadujije muhinga yaraducumbira ubugari hama aducumbira ubugari jana yambwiye ko njya kufungura iwe saa sita ndagenda kumbe Starboy yamutumiye aje arambwira ati Nerina atumiye umuntu ariko ribaza yuko Jana Starboy atuka nuvuga ati twaratanguranye cyane gose naho bishika umuntu akagushavuza ariko byaragenze neza cyane twarabitoreye inyishu twarabitoreye umunsi yuko bimeze neza cyo gituma mwambonye hano kuri Star TV that's ko mwari mungumbuye kabisa kandi Imana nagwezagire cyane kubera kubona twasuye tukiyunga bikagenda neza cyane mama era bakuye none muri tu kwa Satu Satu bariko rabica nawe wariyo wari umeze neza amafaranga ari menshi cyane sarete musotena hariya wari umeze neza uri kumwe na wa mutama wacu hariya muri Ntuzenya MC hariya banko bararyohewe cyane gose ariko neri hariya wari watu turi mu bikorwa anskavre hariya wari watwawe n'udukiganira nawe naragiye gushikira Satu narashatse kumukubita surprise kandi naragiye nyene kugira mbonane kandi ngende gutemberera nuvuga ati kugendera MC Muyinga Burundi rero cyo gituma naciye profitera mu byose anteretse nagushimire kubera ko uno musinyi ambassador yararonse deal kwa MC ne wanabahuje reka mvuga urusaku oya sinabahuje oya gusa narashizemo ibirungo mbwa sinabahuje tokaho ariko ndabizi reka utatubesha warakoze akamanyeri kuko urabizi ko naje kugira nkorane nawe kuko na telefone je naguze ya mbere ya iPhone MC yarantereye kweri kandi urazi ko ari wamuje nawe ariko narinzi tumushimire cyane papa MC Burundi ukomeze ushigikira urwanda kabisa imbere yuko twinjira neza mu kiganiro nyezina Nerina tunumusi yambaye ishapure ishapure isigura iki kuri Nerina tuvuge ko je misanzwe ndambara nuko yere ntabigaragaza cyane ariko ndakunda ishapure gose kuko je ndi umuntu nkunda chapelle gose ndakunda kuja gusenga muri chapelle cyane gose cyane cyane ni wanje muhiri uzosanga fise ahubwo ndibutse yuko muhiri wanje habariho nobwata amasanamu even no ngaje ndagendana isanamu ngiye ariko izo sanamu ko wakunda kuvuga ngo muri ko murazisenga wowe cyubyakira wowe biragusha ibyo n'ivyi wawe yo kamera yagupasukira ko ngo kabisa yes uko biri kose no musiri sinipige picha nibaza ko baza gufotora abani ivyi wahabo muri Assurance Biki so imbere yuko tuja muri bimwe vy'iwacu cyane bwa busutwa bw'iwacu cyane vya bibazo reka duhere reka mvuga ati congratulations mvuye kuki uno munsi ugerageje kurana Nerina 5 yicaye asa neza murabibona asa neza nk'umuntu nyene
agiye nyene mu gikorwa nyene gisa neza ndetse kiri na VIP ndetse kimeze neza cyane. Tuvuze Assurance Beach, assurance ni ikintu gikomeye cyane. Assurance ni ikintu cinjiza amafaranga menshi cyane. Umuntu iyo yapfuye birasaba assurance. N'umuntu iyo yagize accident ibintu bitandukanye arasaba assurance. Uno musineri nati muri assurance ni yari. Ariko kandi twabonye wahuye n'ubusanzwe arongoye ino company ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yahaye ubuzi butandukanye aba artiste bakomeye ndetse amamiliyoni n'amamiliyoni muribuka ko ngaha anye byabereye ngaha ku Mutwenzi. Aba artiste bari benshi cyane bisigura ko agafaranga kari kenshi cyane. Uri musineri nati muri Assurance Beach twabonye mwifotoza amakontra mwayahanye bimeze gute kugira byumvire nari nati byagenze gute kumbure neri tumuzi muri showbiz ariko kandi n'abantu bamu promotinga twababonye byagenze gute kugira Assurance Beach kwiyumvire ko bimeze gute ugiye kuyikorera iki bigiye kugenda gute muri rusange? Ubisanzwe twe dukoranye na Assurance Beach novuga ati muri business ziwanje Assurance Beach yasinya amasezerano yo gukorana na Safaris Burundi na Tiro Burundi Safari Tours ishira hamwe ryacu none urarizi wadusanze aho twakorera basinyanye amasezerano yo gukorana hagati yabo babiri kandi bongera bemeza yuko Assurance Beach igiye gukorana n'ikintu cyose kizovyagwa na Nature Burundi Safari Tours. Tukaba tuzi yuko hari igikorwa mfise mu ntara ya Gitega benshi barakibone baheruka kukibona. Tuzokugurura icesi bikorwa itariki 17 ukwezi kw'icumi ari nayo mpamvu rero twashimye kudodora ama entreprise atandukanye ariko Assurance Beach bo bavuga bati turagufata dukeneye partenariat zanze tuzi kuri n'umuntu ukurikiragwa cyane ku buhinga ngurukana bumenyi turifuza niyo visibility turifuza kandi yuko no mu ntara ya Gitega tuhakura no vuga ati tuhagura umuryango nkuko duheruka kugurura ishami ryacu riramazigiye naho atari kinini cyane ariko turifuza yuko mu bikorwa byanyu mukora twokorana natwe ati kubera iki twakoranye urabizi assurance ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu mu bikorwa byiwe najewe nk'abakozi biwanje baca baba assuré muri Assurance Beach agacaba kandi no kwansirisha entreprise yanje n'ibikorwa byanje agacabo kandi no kugirane no kwansirisha kuko isanzwe jewe n'umuduga wanje ndi Assurance ya Beach uye bagwaye deal deja Assurance wosoma ni Assurance Beach jewe nsanzwe nkoresha wewe umva bagwaye deal waramaze kuyikoresha naco ni vyiza cyane ariko rero shatushima nico igikorwa rero tugiye gukorana nabo ariko urabizi yuko jewe umvise Capital Garden Park bumvise Nerinat cyo gituma novuga ati even meme n'ama social media yiwacu zotegerezwa kwa matriko turabafasha kwamamaza ibikorwa byabo kugira abantu baboneke ku bwishi habeho impact nini kandi nabo ntibicuze kubona bakoranye na twebwe iciza kandi twoshima gose nuko batumenyesheje yuko igihe wavyumvise noneho yuko ndi umukenyezi wa mbere akoranye na Assurance Beach urumva ni ibintu vyiza cyane tunabashimira cyane kuko nishira hamwe ritahura inguvu z'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu na cyane murabizi yuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yaravuze ko ari umujama w'ugwaruka rero urazi ko natwe tumukunda tumushikira mu bikorwa byiwe ari nayo mpamvu twafashe ya mbere kugira ducreye ama entreprise twiyungunganye duhakaza abandi ariko naya mashira hamwe urabona yuko barashigikira umugambi wa Son Excellence wo kuba hafu gwaruka kuko ugiye no muri entertainment uraza gusanga Assurance Beach iri imwe mu bakorana n'ugwaruka cyane go muri entertainment ego kabisa nibaza ko Assurance Beach twoyishimira kubera ko hari ukuntu abajene bahora bavuga ngo ntiturongora ngo kubera ko ata amafaranga dufishe Assurance Beach no munsi ratwiyumvira urumva ko agafaranga gagiye kuboneka agafaranga gagiye kuboneka tuvyizere cyane gose tuvyizere kandi ribaza ko ni ibintu byiza cyane iyo hari ama entreprise kuko nkajewe nk'akarorero ndaguvitsinda kubesha abantu nibaza ko ya image yuko Assurance Beach yakoranye na entreprise yiwanje
assurance bike ije kwapwia igisata Entreprise ni Nerinat. entreprise yiwanje ubaza kubona ko ari Nerinat of course, abamutoye yeah. N'ubundi- wenda ambassador nk'umu influenceuse Utaza that is it nivyo birimo utaza kuba birimo. wewe eshani nivyo birimo sinzi nivyo birimo ariko ni no muri yamvo barashika no gushigikira igisata c'ingenzi barashika abantu bavuga ngo uzokwigisha kuza baratwara ingenzi ruburi kiniki nabaje basaba bajya umva bojya bose urumva ko bose bari asire urumva bajya bose bazoca babasira urumva ko ari sawa ego ivyo bintu ari vyiza ra aya ni sawa kabisa na mahoro kuba uri asire ni vyiza cane ugize isanganya bakakugonga cyangwa ugakomereka iragusubiza uburyo uba wivurije ko kuko buriya uba wararishe assurance iyo inzu yawe igize impanuka umuduga wawe uhiye business yawe nka business yanje ashobora kwaduka umuriro mu gikoni ugasanga igikoni kirahiye aba material zo mu gikoni zirahiye ariko kubera nene investishije sindonse uburyo kandi bwo kugira ngure yandi material umva bica bisaba yuko ca niyungungana ndondera amadeni ariko kubera entreprise mba nayasirishije ikintu kiba gihari nuko cangirane nuko assurance bike icisubiza uburyo buryo nasirishije entreprise yanje nkacangirane nkacagenda kugura y'ama material do cuisine amwe yasha umva yuko uba wibikiye mu bisanzwe bica bigaruka kuko abantu bazi yuko ugiye kurira amahera mu assurance yuko ngo ajya nayo bajya azayo bajya kuko umunsi n'umunsi wewe ugize ikibazo ugize impanuka umva barashobora kugirane baca bagusubiriza aho wari warakuye kandi bica bigufasha mu buzima bwawe ariko iyi assurance bike arige mpari yumvira ati ko yaje nabi nyene ikaze ukuntu ubundi biba bimeze gute urazi iyo ishirahamwe rifise umuyobozi avyumva barakorera no mu muci banakorera no mu gihe baranakunda n'ikirori gose abantu bo muri assurance bike vraiment ku kirori n'abambere mugabo bakunda ikirori ariko barakora n'abakozi biraryoshe gukora uno munsi ndashaka ndiko ndakora nk'ahagiye nka Satsby nk'akarorero Satsby n'umukozi arakora nk'uno munsi nobona arenganye kaduhora neri ndaguha Vemuso nari muri concert umva nkunga Vemuso tuyinyoye na Satsby nangorane abari sawa cyane Satsby yambwiye ati ngo je ngo assurance ngo burya ngo barampaye amahera menshi urabyumva nk'ivyo nta nivyo ushobora kumva bikubariye ariko mvuze urusaku urumva ko ryari banga mbwa nawe urakunda kwibaraguza uzakuraba yes uko biri kose nibaza ko turi kumwe na Nerinat niyo mpamvu navuze ati reka tumanze tumufelicite kubera ko gukorana na assurance bike zimwe muri assurance nuvuga yuko kuri uno mwanya niyo assurance y'abajene abantu batahura ibintu kubera ko assurance z'abatamani baza ko zitagihari abarenze imyaka 50-60 nibaza ko biba bigoye cyane ubizi none yuko hariho nuzi yuko hariho ama entreprise ugiye wisize ruja reve nk'iyi wanje ugeze kuri yansi baca bagusohora sohoka genda uhindure madame ushobora kugabanya iyo ruja reve yawe uraturengeye hani winjira ofisi ya ruja reve ariko urabona vraiment winjiye bararyoherwa niho mbese ibintu nyene vya vision 2040-2060 kabisa nuvuga ko uno mwaka kuri Nerinat ni mwiza cyane gute uhegeye gusinya amasezerano na assurance bike ariko inyuma ya assurance bike duheruka kubona twereka ibintu birenze mu ntara ya Gitega kumbure novuga yuko ari for the first time kibanza nka kijya kibonetse mu ntara ya Gitega hari umuntu ashobora kwifotoreza kumbure si bya bindi bavuga mu ntara ya Gitega avuga mu Burundi bwose okay reka tuvuge Bujumbura nyereka Bujumbura ahantu hari amajardin atandukanye mugabo jardin zitandukanye ziba ari jardin nyene bagize zimanza gusa mugabo twebwe dufise ibintu byinshi ni pa hajya nibaze ko hasengeye kubera ko hari abantu bazohifotoreza bakunda ejo nibahe turiwande y'iparuwase turiwande y'iparuwase n'ikigo c'ababikira n'abapadiri aha guca naho turi iruhande y'urusengero rw'abangirikani urumva turakikuje hajya wubatse nagerageje kuraba hariho n'amagazo n'ayandi mashurwe wagiye urakora mu gisagara cyawe n'ubundi buntu turiko turubaka uno munsi aho umaze kugeza nibaza yuko ibikorwa bikibandanya n'ubwo usa n'uwarangije ibikorwa birabandanya ariko dusanga bariko barasozera kuko mu kwezi kw'icumi igerekerezo rya 17 tuzokugurura icesi ibikorwa urumva ko azo ari igikorwa kinini cyane
muzoduga Igitega kugira mwerekane ibikorwa bizoba biriko biraba muri bijya vyabaye pas de modification kumbure je nirashobora kuvuga ati neri nate nagutse ndashaka kumodifya ejo canke hirya ejo kuko urumva iyo uri muri business uriko urakora ibintu nka bijya biri creatif avec les idées innovantes nibaza yuko ntugumiza vya bindi nyene pour éviter ko abantu bagomba kumenyera canke bagukopye umugira gutyo uhindagura neri bavuga ati bwa mbere aragira ngo afise umurima ngo ntabwo ari none ndakubaza Starboy ntuzi yuko mu buzima ubu monde turimo ni monde abantu bose bashaka gutanga amakomantere negative uzorabe hari n'umugabo agenda n'umukobwa bakishimanira bagakundana bakanategurana mariage ari babiri mugabo abantu bagaca bavuga bati ngo ngo yamukundiye iki ngo burya ntiyari kumutwara ngo ntibaberanye ibiki umva ibintu nk'ibyo nta munsi n'umwe abantu batazogirako kandi ikintu kibabaje nuko abo bantu nyene bagira des commentaires négatifs nawo musaba nyerekana akantu basakora hari n'ababa bafise n'akazi n'ivyo mugabo urazi ko abantu bafise amahera basakuza no gusakuza nivyo umuntu wese arakenera umbeya nta muntu umwe adasakuza cyase kuvuga urumva barasa amahera bavuze induru no biragoye kuko amahera hari navuga kuko nibwiye muri banki n'abagutelefone uvuga uti ndi muri banki ndagutelefona hanyuma nje gituma abantu baravuga ndazibura bizi none bavuze byinshi ariko aratubesha ngo ni kigo cintuze ikigo uruhongore rw'inka simbizi yavuze ngo ni uruhongore rw'inka ariko wowe mubwira ujya agenda kwerekana imyumbati ya mama wiwe ngo ni imyumbati yiwe imyumbati si yiwe ujya arafise amafaranga yo kurimisha yavuze ngo ni yiwe ngo yiwe y'amatongo yatongo mama wiwe yamuha y'umuryango agacaza kuvuga ngo nari natse ngo afise ngo ikibanza ngo ahantu hanuka hagira iki abantu bose bagendera kijya kigo nta munsi n'umwe baranuki Starboy je ngendana n'abazungu baze ko umuzungu no mubwira ati nzanira ama produit chimique yo gusuka hajya ahantu hareke gusora odere mbwa na odere zihari odere ziri mu bindi bice mbwa twebwe hajya hameze neza kandi aho bari odere je peux trouver la solution koma dushobora kubikuraho odere gahera n'abazungu antuka ntibakunda hano kanibona mace Niza komantere negative nyene z'abantu. Numva shaka kumenya muri rusange ufise abanyagitega cyanye abantu basanzwe baba neza na neza hariya bari bakeneye ahantu nkajya bashobora kwifotoreza bari kumwe n'abakunzi babo cyanye bisanzwe bavyakiye gute muri bamwe ushobora kuba ufise contact zabo kumbure bakanakuyagisha sibo bazobona turuguruye ndakubwiye sibo bazobona turuguruye apana byo kwishima apana byo kuvuga ngo abantu ngo bazoharara bace bagenda sibo bazobona turuguruye nibaza ko tuzozana n'abantu bandika abantu ba silence bike kumbure hariya cyane gose tuzobazana yego kandi bana ifisi Igitega nuzogira accident hajya zo bari hasi azobari asire gose tuwasha dufatara rasi kabisa nibaza ko buri kintu cyose yo bariko baragikritika wo gashiramo ingufu yo kugikora kikagenda neza solution niyo nyene nta kindi kiba gisigaye umuntu ntabakwiye kuvuga kubera ko ico yovuze uco ukibona kubera ko ikintu kiba cyagenze neza cyane so uko biri kose no munsi uri kurakorana na Assurance Beach twarabonye ukorana na Sandstone narara ino mu hotel y'imiliyoni zine gutyo nyuma yaho ucurazana umuntu akajanga kuri micro mwewe bando mara wanasema ngo shukuri ya pua kama ni punda kama ni nelisio wewe gutwara muri Sandstone ndakwinjiza nelisije aba mu cyumba cy'umuriyoni urenga miliyoni 3 kuri kuramanura no none muri toilette tugenda muri toilette abantu beza amota uri kuravyumva uravyukura urajya petit déjeuner ni warishitike na kintu nasanze izoga no muri frigo kutabishira ku buryo waciro nk'abadiaspora b'abakobwa bace bagutongoza ujya munsi urajya no mu bwato urumva sepa kwanza ubwato umenga ntabwo twagiye mu nyuma nza mbona uzanye umuntu ngaha ataza kuntuka ibintu bitatu Sevare yagutuse si jewe nje nawe nje warigeze ubona ndamwishe namwishe ngo nawe nje jewe numvise ngo adandaza amashugwe y'abantu ngo bapfuye aratomba
bari muri babandi bavuga ngo abantu ngo bitaba Imana kugira ngo baronke abamushore aba nabo niyo bitaba Imana bazoshorerana bazoca bashorera mutonya wiwe vraiment nawe nzi nararondeye n'indirimbo ziwe numva basi ko ari n'umusani ndabo promoting ndabura umva iyo bari n'umusani ho umuntu yari kugerageza ku promoting mugabo je biconze abantu bose bashaka kumenyekana baranyataka abantu bose bineri nazi kabisa Neri urumwe mu bantu novuga yuko iyo bishitse kuri social media sometime urafise ton ukoresha mu kuvuga canke amamwe mu majambo ugerageza gushira hagaragara ariko kandi urizegwa n'amakampuni canke abana bari kugira ushobore gukorana nabo bivuze iki muri rusange kandi abantu bakamaro hari umuntu ashobora kuvuga ati ujya muntu aratukana sino muhadiri bivuze iki nijya hebanga en fait jewe professionnel cyangwa uri kuri target professionnel maduhuye duhuye jewe tukavugana utegereza kwemera deal parce que ndafise communication muri jewe ndafise ukuntu nzi marketing ndafise ukuntu nzi ku convaincre umuntu cane gose nka communicana n'abo bantu hama tugahuza neza mu rufasoni kuko bisanzwe je nama nabwiye abantu neri natse ribo ku ma réseaux sociaux n'indi image ihari dans entertainment ariko hariho na Neri Nadia wo muri business akora igikorwa kigashimwa n'abantu benshi cane urumva n'ibindi bikorwa bitandukanye n'andi mashira hamwe atandukanye nibaza yuko n'ubuntu twagiriwe nta muntu yigira uwo ari we ariko umuntu n'abantu mfise abantu sigikundiro abantu barankunda abantu barakunda burya busazingira abantu barabukunda burya busazingira barabukunda kabisa nibaza ko ari iyo mpamvu banagwa n'amadire ibintu bikagenda neza cyane ukuri n'abantu banahe n'amafaranga sadbi muyingasha jere yatanze amahera wamuhaye kuri stage oya nawe nari ko yanguriye Vemusovre namwebwe rega misazo mico y'ikirundi umuntu akugemuriye abayibikiye cyangwa umuntu aguterereye abayibikiye nawe uzomuterera de retour cyangwa nawe uzomugemurira de retour cyangwa kugemuriye uramusubiriza mu nkoko umuherekeje umva nuko bimeze umva nawe yaranguriye Vemusoranje ujya munsi nategereza kuraba ndamuguriye sinibuka n'amara namuhaye ngenanga kabisa niri muri entertainment nibaza ko urumwe mu bigeme novuga yuko bayirambiyemo cyane kubera ko uyikozemo imyaka myinshi itandukanye ni giki wibaza ko coba gipfa kuri bano bigeme bacu baza muri entertainment na cyane babaririmbyi kazi ugasanga ntibarambiye muri kano kazi kumuraraje so indirimbo zingahe agenda biheba akaza nka kumenga hari ikintu cyari kimuzanye kumbura kironsa akaca agenda wibaza ko bipfira hehe muri rusange nk'abandi ufate nk'abaririmbyi b'abakobwa araza nyene akaririmba mugabo benshi bategwa inda bagaca bagenda abandi nabo barabura 6 bagaca bagenda wadufise abaririmbyi benshi na determination bafise dufise abaririmbyi kazi benshi b'abakobwa turafise ba Vania ariko abikora neza turafise ba Vania turafise na Jinera yaraje yarasora akazi kiwara nagakunze kiba cyamutera inda kiba cyababaje nuko yategwa inda n'umwana wa 21 ujya n'umwana yamuteye ariko abana ngo nibo sawa ngo nibo baryoha no ni vyiza cane kira muntu nashaziwe mugabo ikibintu ko singira mu bintu vyiwe nuko urumva yaramenyerewe kumugugwa n'abantu bakuze babatama babahabara none ko yagena n'abatama yarafise abahabara nabo twovugira ngaho ariko umuhungu agiye kugaragara bitevye kandi azinera ari naramwerekanye ujya mu ngoro wamwe live wanje naramwerekanye gahungu gafise inganga cha kubera abantu benshi baguma bishiramwe ati Jinera yatewe inda n'umu diaspora ntashobora gutegwa inda n'umuntu ari hano abakobwa baza bishusha ku marezo sociaux muzabaha umwana baraza bakishusha ku marezo sociaux bakigira abantu batari bakerekana uko umenga n'aba boss lady bafite amafaranga bagatsira imiduga abandi bakiba imiduga abantu bose batatanga kubita ngo muri aba influencer badesa influencer ntabwo bashyiraho amafoto bambaye utuntu tugufi bana baragoma bashyiraho amafoto ibifutu yabiriye mugabo ikintu kiba gihari je nabwiye abafana hagarika kuguma muri ko murashaka kumera nk'aba bantu bo ku marezo sociaux barababesha ntaco bafise ya rien
naco bafise barakenye babayeho ubuzima buri miserable nta kintu na kimwe bafise nimureke kubakurikirana muvuga muti ngo je nzobanaka ngo ndakubona ngo ubuzima bwawe bumeze neza ngo shaka kuba naka ivyo barakwiye kubireka kumbe baba bufekinze kumbe ubuzima bwa bwafekinze baba ni gufekinga none urabizi neri uragiye ku rubuga rwa ku munsi wejo gituma mvuze abigeme uratasa umukobwa wa Alvin novuga yazanye mu muziki ari we Tasha ariko arabesha abantu ngo afsinda atagirinda akaza kwanikira uruda tutazi yajya rukura ari boro ngo bambara ngo basanzwe bagura birahari kugira babesha abagabo babandi ko batwaye inda bamahera ngo baje kuzikora hajya baba bakreatinze kugira ronka inoti none nubwiye ko ari uruda bagura bambara barabigura bakavyambara nani umva yuko rero ugo ruda baba baguze bagwambara numva yuko ugo ruda rucyo rugiye ubusuma rero ubwo ubusuma n'ubundi uragenga ngo afise ngo igituza ngo menga yonsango province yose oya vraiment ajya mabere yiwe sinzi bwa bari abagabo baba bayakunda ariko ajya muzungu arabirashika akayakunda we ko abazungu aribo bakwikundira birashika umuzungu akayakunda ameze kutya sinzi mugabo barabaza bariho kira muntu nashwaziwe kira muntu nashwaziwe vraiment ubundi nera abazungu yabariye mwiki ko abazungu wawe batabura ubuki bafise ubuki bari très romantique yego cyane kabisa nirumba barenda kwaza kino kibazo kumbure byaraciye ku mbuga zitandukanye ndetse na kino kiganiro nibaza ko ari benshi baza kugikurikirana baba ba TikTokers cyangwa ba TikToker Saston mwarakoranye cyane ndetse turagenda no kuri Kikwete nyene Saston nibaza na Kikwete ko ari wiwe harabaye utuntu tutari twiza two guterana amajambo oya nta byahabaye biriya byari byo ku mbuga cyane yo nta byigeze bihaba oya nubi ngo ndakwereke je nyereka kubera urabizi ko bihaba ko byazanye yambute yaje kuri TikTok nta byigeze bihaba nahari sangana ariko muratwika none 14 aujourd'hui même aujourd'hui même mwaravuganye umwanya munini none muri kudutwikira kuri TikTok no fete ujya naja ku ma réseaux sociaux ninabashatse gusa kumucafuza ariko niwe hari umutipe araho bita byaraheze ntaco bashitse ko barashatse kumucafuza mugabo naco bashitse bisigura ko wewe nawe mubanye neza nabonye nagafoto ryari kari tumeze neza cyane nkakugira nakubwiye je umugenzi wanje nashaka kuja muri erere z'ama réseaux sociaux ndeke kuhaguruka kugwanya urugamba nka dada wa taifa antuka negereza kumugwanira none mwoba muri abagenzi gute utabagwanira kabisa gapa n'abagenzi babasana b'imihimbi bamwe naho wokwitanga gute ejo aca gutuka jewe naravuze yuko nta mugenzi wo muri entertainment nkeneye sinkeneye ko tumenyerana sinkeneye ko munyisemba sinkeneye ubugenzi bwanyu duhure umwe amahera ndakugirire business nawe nyene niduhura business ni kusimu nakupatia imikashi na electronique nta bindi ivyo bindi jewe sishaka n'imihimbiri kazi bambabarire cyane nta bugenzi bw'abagenzi baririmbye kazi nturahura basi n'aba artiste b'aba diaspora kumbure bakaza nko mu Burundi umwe bajya bo barafise n'indero aba artiste b'aba diaspora barafise indero ego kurusha bo ngaha ego vraiment ari ma empori ku nene bibaza ko ari higi gituma batagira indero mu gihe arabo ngaha wibaze abantu tubabagenzi nkabavugira nkabagwa ko munyuma ukazibona ngabo bariko barashika kuncafuza uko ko na baraze twumvikane kandi benshi baca bazima tubandanye reka babandanye bizimira kazi kabo nubwo inoti gusa muri Assurance BK yariyo n'umunsi neri nati inoti yo muri Assurance BK ifoko ko uzoza tuyigane Gitega uraza tuyigane aje Gitega negerezwa kuza gusa ikinyoheye nuko ugiye gukora na Assurance mu gihe company yawe abantu diaspora bakunda kuza bakagira ingendo zitandukanye mukabatembereza na hariya sigura ko ibintu byose azoba barimwe bizaba biri asire yaba amamodoka yabo nibashika mu Burundi azoza hano kandi urabizi ko mfise chaîne nini y'aba diaspora ifoko baza basirisha ibintu byabo muri Assurance BK basirisha amazu bafise amazu yiwabo basirisha ama business yabo aba diaspora
murahawe Jose Kamana irya motere yawe kamusa uze uyasirishe baneto bose baze basirisha ama business burimwi bwabo baze ama parcelle biki basirisha ego nibaze kumbure ibintu cyo genda neza kubera ko kugira naje we bace banyongerereza ko gafaranga rega hari abantu babwiye assurance badatahura kubera ko uno muzi ushobora kuba ufise inzu rega dufate for example wubatse etage ahantu hotel itari asire ihiye ntaco bazi mugabe ihiye uri asire urasubizwa ya biba bimeze neza ego bibaza ko agaho hariho tudatahura twese kandi Starboy ndafise urusaku rw'iwawe ngo mugore yaraguhevye wa amuna televiziyo yaraguhevye oya je ntago navuze ngo barampevye mwemviriza mwebwe nuze kubikata mwebwe murakunda ibintu byo kurongorwa wowe urumva wari wicaye ngaho waruzi kugira urongorwe n'umuryango yava mu gihugu cyayo muri Europe mu Barabu muri Europe muca murahebana oya gusora je ko msi bufaranga bw'iwanje atavuga bati astagfirullah sinzi ko ariko babivuga urabizi je ko ata muntu yondongora afise uduhera twiwanje duke no ari kubera iki yakunaniye ko muhuza none umu diaspora en peace byaranze gusa nari nateye akamanyeri urazi gute wari wateye imvi mandinde bino bi kandi wari wananyemereye nta nzokorera urubanza hari yahanye ko nzogenda mu agenda hiyo navyo nyene bantu b'Imana yari yanyemereye ko hari ahantu igitega ariko arakora neza hameze neza ko tuzogenda tuhakorere for free haronse sponsor ega mwese murabamara entertainment abantu bose nabamara ariko Jesse ndimwe ivyo nta nivyo nkora abaririmvyi nabamara abakobwa bose nabamara akazi mwese muraba journaliste nabamara mwese n'aba youtubere mwese abaki mwese murabamara gusa Jesse ndimwe urabizwa atamusi urambona n'umukobwa none ko iki wateye ivi bikakunanira kumushira none ko naringiza amahirwe yo kuronka umukobwa mbere wagiye kumutera ivi utamaze kudesida kumushira mu nze rega utera ivi umuntu umubwira uti uzondo ushaka ko umbere umugore agaca yemera none yemeye atari ready yuko uzomushira mu yemeye akaca gukwepa none wumva ikosa bari ryo wawe ni nk'umukobwa yotegwa ivi na B-Face mukama wanje none B-Face yoteri umenga ari romantic ukuntu nzoca mfata uwo munsi nzoca ngira live kuri Instagram nacizeho igitambara kirabura ko nabibonye ako B-Face umenga ari romantic ukuntu B-Face amari romantic mu ndirimbo ijya migari watukana wowe ubona ari romantic kandi ugera no mukuguheba asha nakubwira ati urana twaracaye mu bihe byiza oya baca umugani mu kirundi bati wowe nitwonahuza acagira ko kucyara bana nturakagura utwereke n'umukunzi wa B-Face ko atamunsi n'umwe tubona post ese tuba nakubwira ati ni umunsi B-Face yateye ivi asha yewe nimuzoe mu bimbaze naco nzobivugako aya naco nzobivugako kabisa kubera iki B-Face sinabonye aje kugusura hariya uri kurubaka B-Face agatera ivi umukobwa sha uwo mukobwa nazo nandondere no kundondera yashoboka ushobora kuba ubizi kubera ko turafise abasani mu muziki naho mwogenda gute mutazopfa mu abandi tutubwira abandi ni benshi bariho abandi bantu batazorongorana mukazobona Belle Nice na Satubi barasinye guca uku cha oya ko numvise ngo babosi ngo ntibihuta ngo kurongora abaki ababosi aya Satubi na Belle Nice gusinya cyane kubera ndabivuze ngaha barashobora guca basinya kugira bemeze ba mugabo Satubi na Belle bagasinya eta civil Aisha muzoce mutangura gusenga Yesu azobagira garuke kwisi kabisa ariko basani bacu bamaze imisi barongora no munsi bita baja no hanze Arnovic bari hanze obita Zevana ari hanze barasanze umuryango urumva ko ari ibintu bisa neza cyo tugira aba diaspora benshi baba artist ubona no kubavamira ngo bararongo je sinzi ko barongora barazi ko bashitse hari arabanga Endomike ni yagiye hari agaca yahukana n'umugore oya usanga bitagenze neza rega iyo umuntu amenyereye iburayi cyangwa basabana babiri kandi bahukana n'umugore afise inda Endomike atazi ko umugore afise inda umwana wa kabiri cyangwa wa gatatu umwana wa kabiri agaca bumvikana kubana nyene
kubana ene bya ifu nyene kwa kubana bace bumvikana kuraba abana kabisa. Wagize icyo uvuga ku rukundo rw'umuririmbyi novuga itwa Rinoji kuva mu ntara ya Kayanza ndetse na Moni ya Frere oya n'abana Moni yasi umwana Rinoji n'umwana urabo si umwana yamaze kumenya kwamburika rese umukobwa n'abari umwana none ko waruvuze ko ari abana wari witwaje ikiganiro ariko gufuha mu rukundo birakenewe kubera ko iyo umuntu mukunda kumufuhira nibisanzwe kiriya gihe wavuze ngo bagira bamukubite ngo Moni ya Frere rega makuru ntayo tuba tuzi niwe yaduha ari indi nkuru wanyeretse n'umutarayivuga ariko ndazi kuzodomeka inkuru ya hanze yandi cyane muvuze ko menga cyavuga ati nije ndayizanye ari umutipe nyene kwa dufise nyene influencer umbura afise n'ijiri meze ukuntu nyene mu mashow asanga nyene ameze neza inde MC Amipro ya n'umusaza twemera urabizi ko yakoze amate niyo bamugirira deport bavuga ku mu deport Amipro yaravye nawe bazomudeporta muri Belgique kibi ari ibintu ariko aragira muri Belgique bwabo escrow bwo mu Burundi yabutwaye hariya bwabo escrow aragirira abaguzi atunga ngaha ngo bagira promotion kuri Buja FM bwabo escrow bwo kugirane ngaha bwo kugenda bakajya ahantu bari bamenyereye Maribu bagenda bakifatira DJ Daddy bakajya madeni bagataha bakazoza kuyishura igihe Daddy atabishuza atabirukanga inyuma ubu ni bwo escrow ariko arakorera hariya muri Belgique amenye ko atamapura afise abayeho fugitive y'inyegezi bazomudeportinga abazungu babone bafisina era makuru ya Belgique koko niyo ni nyayo uba wayaronse nyene ukaya aho ngenda nasome na message ariko birashika nyene kwa DJ Dada basani bakagenda kujya amadeni kumenga kwa DJ Dada nyene amahera barandiri promoter nabambona barisha amahera imbere bura kenshi niyo basohokera ko arasoma urusaku nerinati urumva ko hariho abantu bamutumye amashenete abakurire mu Burundi umwaka ugira uheragiye abakurire mu Burundi gushikiye isaha narayabaha numva yuko yari amahera n'amashenete atayaguze uyisanga yafise atarara umukono yideplace yabashije cyangwa gasanga aracari mu Burundi yarayagutse urumva ko aca nabasaba n'amahera ya debrega ndiko ndasuma urusaku yaca basaba amahera yinuze yacha basaba amahera ya déplacement ngo nibamurungikira amahera ya déplacement fatetre ayabashira agaca yaje donc bacha bamubwiye ati tuzanira izo shenete hageze ko bazitwara akacagira inoti nayo nakacashira ku wefa ko bitoroshe ya micro ariko sinibaza ko ari byo ushatse kuraba ariko jewe rero mbesha ega je bari abahungu bona ntuka bakambira ati wowe uri kuravuga ibintu nasi ngibi na message bwa mbere nakweretse bari barambwira ati afise ikibazo na nasingiye abisa ago nibaza ko suko bizogenda nari turaje kuba artist uno munsi aba artist sadbera bari novuga ko yari umuhara avuga ati aba artist ni bariko baranshigikira nkuko bategezwa kunshigikira bivanye nuko ari muri Afrima baraga post yakoze ari kugerageje kuraba urabona ko hari abantu batari ko bamushigikira n'abari ko bamushigikira na cyane ko aba artist bo mu Burundi twamye turirira ko twoja muri Afrima nawe nakubwiye gute nakubariye gute ku ba artist avuze ati hari ukuntu agenda bivuze bacaye baza ngo nije ndabivutse oya bisabuze urabivuga wowe nyene Bishoboka gusa twagira rero kugira ama live bakamusapotinga akavuga about Afrima akagira mugabo ntabwo ari ubwa mbere Satu bagiye muri Afrima urabizi ko Satu yamye aje muri Afrima ariko ubu twizere yuko ijya ndirimbo yiwe kuko ni international yari international ijya ndirimbo yiwe ni indirimbo yabonetse cyane yagizwe challenge ifise hit even no meme kuma media muri Tanzania warabonye yuko bagiye barayivuza gose bamushigikira cyo gituma je mvuga yuko aba artiste bano muri entertainment barakiye kumushigikira Satwi
bagaposta bagasharinga ahariho gushika hariho hose kugira bamusapotinga aronke quelque chose mugabo naho babigira n'abatobigira rega inuzeye nyota ya mtu ni nyota ntushobora kufuta inuze inyenyeri y'umuntu biragoye biragoye kugira ufute inyenyeri y'umuntu vreo biragoye cyane kabisa nibaza ko ni gushyigikirana muri rusange kubera ko uno munsi bafata bagaposta kuri ama Snapchat bagaposta kuri ama Instagram bagaposta hariho hose bariko baragira kabisa nibaza ko twamushyigikira message ku bantu kumbure baba bafise amakampuni atandukanye na cyane ko amakampuni akwiye kugira kwitwara nkino assurance publique na cyane ko ishyigikira aba jeune message ku bandi bantu bafise amakampuni kumbure bagerageze kubiyumviraho en fait ubisanzwe abantu barabizi yuko turi muri tugeze ku isi ya none n'isi ya none n'ibyo aho ibintu byose biri digitalisation ari amatelefone ico gituma abantu barakwiye kujana n'ibihe abantu kandi barakwiye gukerebuka mu mutwe barakwiye kuguruka kugira bagirene kugira basirisha ibintu byabo imiduga kandi nagerageza kugira yuko assurance publique nitevya gusubiza umuntu ugize impanuka nibateba kugusubiza ariyo modoka yawe niteba kugusubiza hari abandi bavuga ati ngo aba n'aba escrow ego hari amasirasi y'aba escrow nivyo mugabo assurance publique ibintu byabo byose bakora ni so professional kuko urabizi twari twoba turi ngaha twamamaze ibintu bitameze neza cyane twamamaze ibintu byo kuhuvya bene gihugu duhari kugira twamamaze ibintu vyiza ibintu buri munyagihugu wese ashobora kuza kurondera izo service bakazimuha kandi bakamutunganiriza neza nico gituma abafise amashirahamwe abafise amamodoka abafise amabotike kandi bibaze yuko ngo bagucharginga ngo niyo abakwiza tunga no wewe bagucharginga selo n'ukuntu wewe entreprise yawe bayibona ama chiffre d'affaires ubufise ikintu gihari baje muri assurance publique je nahejeje kwandikisha ishyirahamwe ryanje baje muri assurance publique comme ça kugira babatunganirize hamwe n'abakozi ba kabisa twumvise yuko itariki 17 ufise igikorwa gikomeye cyane hari message baba wifuza gushikiza abakozi ba Star TV kumbure imba hari ico botera canke imba hari ico bokora kumbure uwo munsi nabo baze bavyitabira abanyagitega cyane kuko aro ndiko ndahiza abazibisi naruhuka neza barakwiye kwakira ikiye gikorwa bakagifata neza ko ijya projet yabo si yacu ijya projet rero barakwiye kuyakirana inovuga ati amaboko yose bakatuba hafi bakatwereka iciza bakatwereka ikibi kugira natwe ejo kuko ijya projet ije guha novuga ati akazi abanyagitega yahaye akazi abanyagitega n'ubu izo akazi abanyagitega zizokuba dutanga ubuzi ije kusahiriza mu iterambere ryo mu ntara ya Gitega yagutse muri commune Gitega umva ni ibintu by'akarero cyane ni ibintu byiza cyane nk'umujene fille nka jewe novuga yuko turabishimira Imana kandi kuko si projet yoroshe gukora ni projet niniya cyane ari mpamvu ntakeneye ko abantu baza barangereranya n'utuntu tundi two muri entertainment tuze twubahana none neriko bakunda kuvuga ngo ukore mariage uzokora mariage kumbure tubona ifoto igaragara basi yahaje nawe uhifotoreza yego nta kintu gisigaye atari vuba kandi waravuze yuko umwaka utazohera umenga menga twageze korana iganura bivuga wantwaye kugisini hariya kwa Nuzenya kwa Mubwiza mwaka nuzohera bra kabisa ko nzokwerekana nanje yaje izo birenze Bizimana Bubakari Tange Bizimana Paul Bizimana gusa ninuze ni surprise en tout cas abantu bose bazogwa mu gahunda niyo na hakuzodutumire ni surprise tuzobona amafoto niyo nerekana umukunzi wanje officiel abantu bose bazogwa mu gahunda oya gusa ntuzotwereka amafoto y'urubanza uzodutumire oya je nzobanza kwanza kwerekana umukunzi officiel
hakwe kudakunda kumwerekana uri muri babandi bavuga ngo ndamwerekanye ngo baca bamunwa kandi kubera nari mfise benshi ntari bwagere ko ncawe ntari bwagire shwa nari bwagire nawe warashitingana oya sigucitinga na mukobwa acitinga ubu uri kurarondeza rero tubaturi bakubwira ati irengarenga uvomera imbuto zose uzizi zo uruza kwera kare ni gucukara ego iyo ni impanuro cyane tukurekere tubikurekere nyene nice tugufatiriya kubera ko uhava ariko tubigwamo ayanyenyi rero sasa yawe muhava mubigwamo reka ndagushimire cyane ariko ndangiza mvuga ati tera imbere n'abandi bakwiyumvire ko kubera ko no munsi Assurance Bic maze nabonye irakorana na limitere na banko bw'inoti kashitere bisigura ko banki irinze vuga ati reka dukorane na Assurance Bic bisigura ko Assurance Bic baba bari mu kazi so reka ndagushimire dutegereze uwo munsi tariki 17 nibaza ko kuri Star TV muzobone ivyo bikorwa bizoba biriko birabaho Assurance Bic yose ndazi zo bihari bazoba bari preza muri kiya kibanza umbonera neri nati nibaza ko azoturyohereza urubanza kubera ko abije ibintu namanegura ko bitama biba ko ndiya kwambisa uno munsi Dr. Wakawaka gusa neza ni wanyambika Dr. Wakawaka sumwigeze ukorana na Akesi w'inzobe akorana n'abasitari umwarabu umwarabu tubushimire ni wanyambika vraiment ndabona shiri utuntu kuri status kw'abakobwa abanagenda kwa Oscar Fashion ariko Oscar yarakuze ifoko arekera abandi bona umutama tufatana uri mutama muri business Oscar bumva Oscar Fashion bararizi nta muntu numwe atari turondera abajene ariko ubu nawe ifoko duca dukorana n'ugwaruka haya niyo ushatse kwambara ibyo kwero ya mutipe umengana mu mizima aragutamwe none yoreka nabonye imengana mu mizima yagwa byose kandi yarakoze na mariage narabonye mariage yiwe rakwapasi cyane gose musaza yarakoze mariage kabisa so reka ndagushimire neri ku mwanya wawe washoye kuduhereza Star Boy mani guheza Star Boy tuzosubira Gitega kutugendera tuzoba turiyo aho dukorera ni kuri Avenue kombore tubaye adresse imbere yo kwa Binagana imbere ya Binagana Avenue de la RDC Avenue Doloni ariko musi ya Avenue de la RDC imbere ya Binagana birabana na Binagana n'umutama wa kera abantu bose baramuzi cyane Gitega ariho amagence Ngozi barafise amagence sinzi hose ba agence ribaza yuko yuzuye hose abariyo reka ndagushimire cyane kandi barakoresha cyane réseaux sociaux barakoresha cyane nabonye arabanyamuje bo muri Assurance Bic cyane gose barakoresha réseaux sociaux murashaka kubafollowing wabwire guta tap Assurance Bic tubona baje mu makurere ya hariho akajone hariho akahuje harimo n'akablaga ke so abantu bakoranye na Sadbi abantu bakoranye n'abarinzi batandukanye ba Bifes ba Bishu ba D1 abandi benshi batandukanye ibaza ko entertainment bayizi bazi uburyo bashobora gukomeza ibintu byabo umuri andi mashira hamwe yaba yarameze nka Assurance Bic nanjye mba narashikiye mba nararongoye nawe jana Star TV kuyasirije zoza kuyasira ngaje ngina agenda twaye impapuro ina amafaranga go yashaka kurongora ushaka kurongora mbe niye bagira batanga amahera yo kurongora na ariho ucukre ya group ugacukubitamo baba WhatsApp baca gutende ubu muri group ntibagitanga ifashanyo canke intererano baraguhanuye rero warateye ivi bihera mwanga rero sumukoshiga baje yarateye ivi nyene bafukamira umwana w'umuntu ari neza uryo umeri imwe yo byahereye iseti duhurire tega kabisa agira muzozarira uwundi nteririndi shaka uwundi nteririndi vi mwe mushaka kubinkura musore aya n'amasezerano tugize hamwe na Nature Burundi Safari Towers tuyakoze hamwe na Assurance Bic kugira ngo duteze imbere igisata c'ingenzi kandi igisata c'ingenzi kiriko kiratera imbere n'iterambere ku gihugu ivyo bikazotuma igihugu gihurumbirwa maze abantu benshi bagashobora kuronka ubuzi igihugu kikaronka amahera y'agaciro kubera izo ngendo ziba ziriko ziraza mu byo turiko turakora rero Assurance Bic ntiyosigara inyuma mu gushigikira urwaruka murazi yuko ari byo twama duhagararako kubera tuvuga dutugwaruka ikazoza kejo ni Burundi bwejo ibikorwa biriko birakorwa bigana urwaruka
Assurance BIC nishobora gusigara inyuma mu kubishigikira. Murakoze. Imana ibahezagira abakunzi ba Star TV. Yari Star TV twari kumwe na Nerinat. Uno munsi nibaze ko aza kurarana ibirato. Sikuvuga ngo aza kurarana ibirato, aza kurarana ameze neza kubera ko hari yindi CV igiye kuri CV asangwa afise ko iyi ni CV ikomeye cyane. CV ikomeye cyane igiye gusahiriza kumbure cyane igiye kugira iki imariye company yiwe cyane bimwe mu bikorwa vyiwe nabo bisanzwe bikorana. Imana